kudashobora kwibaza impamvu Santiana gukunda ariko wowe ntumukunda. Nukubera yuko umugabo yaremewe gukunda, umugore nawe yaremewe gukundwa. Bivuze yuko umugabo adakunze umukobwa buracejo mu gitondo ugasanga yamukunze, ariko umukobwa atagukunze uyu munsi azokwampa imyaka yose ntazigera gukunda. Byari kuba byiza rero yaba atankunda, kuko mariage ndumva niyari gukorwa. Urambabaje. Urara aravuga ntimwumva bica mu kubafu bigasohokera mu kuryo. Angeli, ahantu ni heza cyane, haratuje, nta bantu benshi bahaba. Ndiko ndiyumvira impamvu wowe warahisemo kuva mu gisagara ahantu hari amatara hacangamutse, usize inzu, urupangu rwiza, ukaza kuba ahantu nk'aha. Sindabitaho. Kevin, mbere icyo ndakubaza. Mu minsi umaze ngaho, wowe ubwawe nta kintu wumvise cyanditse mu mubiri? Kiriho. Ushe neza cyane Kevin. Uravye ibihe nari ndimo, ntabwo byari bikwiye ko nja hano hatesha umuntu umutwe. Byari bikwiye ko nza hano nk'aha hatoje, kugira ngo nanje numva ko ubuzima bwanje bwomera neza. Kuko hano nari ngeze, narumva ko hari ibihimba bimwe bimwe by'umubiri wanje bitari ko birakora neza. Ariko ubu shimwe Imana, ndashobora gutwenga, ndashobora kumva ko mfite umunezero basi na mutoya, nubwo rimwe na rimwe numva hari kitagenda, kubera ko hari benshi nkumbuye, hari benshi bari impande yanje nkumbuye. Nibaza ko mvuze gutyo utahura bamvuza bari. Rero kuba ndi hano ahantu hatuje gutya nico nakundiye Kevin. Warahisemo neza cyane Angeli. Nanje igihe gitoya maze ngaha ndumva neza ko mfise amahoro, kandi nanje ndifuza guhitamo neza. Hari ikintu ushaka kumanura. Angeli, ndi muri ba bantu bakeka ko bafise amahirwe yo gukunda maze nabo bagakundwa. Ayo mahirwe naketse ko ndayafise iwawe, nubwo bitigeze bikunda. Ariko muri aka kanya ndiko ndibaza yuko noba naronse ayandi mahitamo. Ndashaka Naomi ndamupropose, nyene abe fiancé wanje. Kevin, ndagiye kumva ayo majambo, numva nishimye cyane. Ndibaza ukuntu nawe umazovyakira, sinzi vuba. Antukazo kumva ryohe kuko yaragushishana. Nawe rero ubinyarutse, nabitevye ko ari wangoye. Ariko ikibazo aho kiri, nyene simbona ukuntu nza kubigenza, ndamupfukamire, ndamuririmbire. Ndakwitse ikintu Kevin, ku buryo wabigenjemo kuri jewe. Uravyibuka? Ya, ndavyibuka. Yes, ubigenze kujya rero. Okay. Reka ngerageze. Naomi, wari hehe cya gihe nahaga urukundo watazi agaciro kawe? Naomi, wari hehe cya gihe nayoba maze nkaca mu nzira ishikana mu manga? Narakomerekeje kenshi, ariko waje nk'inyishu y'ibibazo byanje.
byokunda ko mbere umwamikazi w'ubuzima bwanje. ntabwo watinze nawe watinze neza giti Angelique umeze neza? yeah Are you sure? yes Mbona usa nkaho washavuye ariko. Désolé. oya it's okay nta kibazo Wamubariye? So ugiye kubimfasha musiko? yanze bigufasha Christopher ndakubwira ntabwo nigeze ndakwanga kasi nzokujyana ndaho gukunda icyo utazi nuko nubu ndagukunda Chris ngiye kubana none ntakunda ariko nzokwameza mu mutima wanje Santiana reka twibara abagenzi ikesho zongeneye inzondahari ndazi ko twatandukanye atasha dupfa ariko kandi amakosa sa yawe amakosa nayo wacu twese Santiana mu bakobwa bose tubakundanye muba nishimye urimo ndagusabira ku Mana uyu Mungu mugiye kubakana azaguha urukundo ruruta urwo naguhaye. Chris ndagusaba ikintu Okay, nta kibazo ndahari. Chris imbere yuko nja kubakana n'ujya muhungu nashaka mbanze nze kugusezera kandi ntubinyahire Santiana ufise umukobwa nkunda kandi nubaha hamwe twabikora nasigara n'inshuti zo twabikoreye kugira twese turindane gumana n'uwo muri kumwe nanje ngumane n'uwo turi kumwe. ufise uwo mukundana nanje ufise uwo tugiye kubana ariko ibyo nibyo kuraho urukundo rwanje twakundanye imyaka 7 ndabizi nubwo biri uko twese turacakundana nk'abantu batandukanye ataco bapfa dukwiye gusezerana mu mahoro Sawa ngo tubikore ariko ibijyanye sawa merci beaucoup Bebe. Urazi iyo umuntu ateye igiti aba afise icyizere yuko icyo giti kizokwama abanza gutora imbuto akayifuka munsi y'ubutaka afise icyizere yuko iyo mbuto umunsi umwe uzoba igiti gikomeye maze icyo giti kikamuha ivyamwa. Icyo cyizere rero kiba gikomeye cyane kandi kiba kidasanzwe. Nawe warampaye icyizere. Umunsi wa mbere ndakubona ari muri iki kibanza nyene wari kuratamba. yego Kandi wari kuratamba neza. Ibiti n'umuyaga byagufasha neza kugira ngo imbyino yawe igende neza. Uri umuhinga cyane mu gutamba. murakoze Intambo yawe yari nziza cyane kandi yari ijyanye no kubona wari usa. Amaso yanje ijya mbere nkikubona sinigeze nizera neza ko ibyo ndiko ndabona ari bya nyabyo. Nibagije ati Mana yanje iki ni igitangaza nyabaki mbonye. Umutima wanje waciye ugukunda kandi narabikubwiye. Imana iramfasha
nawe uranyirohera maze uranahura. Bebe, ndagushimiye cyane kuba nawe wampaye icyo cyizere. Nari imeze nk'imbuto idafise icyerekezo, nari imeze nk'imbuto idafise ibyizigiro, maze waramfashe ushira mu butaka, ushira mu kibanza cya nyacyo, maze uramvomera. None ubu ndaba ndi igiti gikomeye cyane kandi gishakaye, nditeze kuguha ivyamwa. Sheri, ibiki? Ndagufitiye surprise. Yeah? Sheri, surprise imeze gute? Sheri, ndakwinginze mbwira. Ngo maso. Alright. Benizeye ko utari kurambona? Oya, sindiko ndakubona. Ibi ni ingahe? Na kimwe mbona. Oyatomboza. Sheri, notomboza gute ntabibona? Nubikore ko bivuga gusa. Rimwe, kabiri, n'ingahe? Gatatu. Ubona ko bitoye? Ya, bitoye uri kurayibona. Nuko ndabibona. Okay. Sheri. Naomi. Oui. Hari amasezerano ngomba ndaguhe muri aka kanya. Naomi. Oui. Guhera uno munsi ndafashe umwanzuro. Nimba urukundo ari ibiharuro, jewe ngiye kuba rimwe nawe ube kabiri. Nimba urukundo ari ibihe, uzoba umurango nanje ndagufashe kuba izuba. Niba bijoro naho nzogufasha kuba ukwezi. Guhera uno munsi nimba urukundo ari umuryango, fasha umwanzuro wo kuba papa nawe ube mama, maze dusharize urugo rwacu, turusharirize urukundo n'icyizere. None vyokunda kumbera umwamikazi w'ubuzima bwanje. Please. Ndagukunda. Yes. My God. Mana yanjye. Ndagukunda Kim. Love you too. Kevin, ndagukunda. Nzokubera umugore mwiza. Nzokubahisha. Nzokubaho uhari. Nzokubaho utanahari. Sinzigera mba kure yawe. Ntuzigera wicuza kuba wimviriye ko no kubera umugore. Buri gihe uzokoma wishimira ko wimviriye kungira umugore wawe. Kevin, ndagukunda kandi ubyumva. Oh my God, love you too, babe. Ibyo twebwe ababyeyi tutazi mu rukundo rw'abana bacu bo baba babizi. Ntihagire umubyeyi aza kwigera yiyumvira ngo urukundo rw'abana ni rwiza, ahubwo bo nyine nibo bazi urukundo rwabo. Kubera iki tutigeze tumenya ko kandi na Jenita badakundana tukaja kubapangira ubukwe? Umbwira impamvu Kevin yambitse impeta Angeli kandi ari ku ruhande atishimye.
mbwira ni kubera iki ivyo ngo bibaza kandi kuko niwe yaratishimye kuko nabibaza kandi ko natarishimye ariko hari ibyishimo by'abana bacu byaduciye mu maso zigeze tubona ndibuka neza umunsi kandi yambika impeta Jenita kandi yasize ku ruhande Jenita aca kurabanjira aho yari ari Angeli ubwo rwandiko ruvuye ku nshuti yanje genda umuraba ahagaze hari inyuma arashaka kumubona sinigeze menya ibyo bakora avugana mugana arabona ko hagati yabo agaragara n'urukundo ndemeza neza ko kanya yambitse impeta Jenita ariko umutima we uri ahandi hantu ushatse kumbwira yuko kandi yakundana na Angeli baza mubaze umbwira impamvu Angeli mu kugenda yasezeye kandi gusa ndatangaye kabisa urukundo ni impumyi kabisa siniyumvisha ukuntu kandi yakundanye na Angeli asiga Jenita reka kurabira urukundo ku maso urukundo ruri mu mitima yacu biratangaje kabisa birasiga ubwenge Sheri iba yitwa imikembe sinzi kuyishobora ariko kubera unyihanganira oui Sheri yakuryoheye Sheri iraryoshye cyane by'ukuri aha nuko nta biyobe bihari ahubwo ugakoze canke biri ndashaka gutamika akabashi uzuye kumpenda ndaguha biraryoshye uraryoshye kubera nta biyoba bihari naho ubundi bwiba biryoshye cyane ubisanzwe ubuzima nibwo bwiza ahubwo murya ibintu mwikoreye mwirimiye kandi biza bifite akanovera Sheri imikembe ni myiza ni ibintu nyene ujyaho bigakomeza umubiri ibintu byo kugwara utugwara two ngaho nyene tudafise iyo tuva niyo tuja ushobora guhura natwo bebe biraryoshye amasheri ndashaka kumenya ibintu byinshi cyane bikwerekeye umenya ukuntu ubayeho umenya ababyeyi bawe ubana nande bimeze gute yabe sinzi ko wancira ku mayange gato kubyerekeye ubuzima bwawe muri make Sheri je ngaha mbana na tantine wanje ababyeyi banje barapfuye tantine wanje nawe nyene ni nyamuragi umugabo we yaradutaye twagiye kuroba iyo mu ntara zo mu Rumonge twebera ngaha nyene uko nyene bisanzwe turarima turorora impene nuko ubuzima bwanje muri make bumeze okay ariko be byagenze gute wambwiye ko Angela ari umugenzi wawe ariko byagenze gute ubwira ngo aze kuba ngamuhira niwe yajya gusanga ino cyane bon nyine kumenya umuco kwerekeye icyo kintu
muri make yanje twariganye mu bwana i Bujumbura kuva kera twariganye mpaka ndaheza ishuri. Hama rero yarambwiye ibibazo nyene vyamushikiye acaraza ngaha kandi tumaranye igihe kitari gito, muri make nyene ndamuhaye indaro. Waragize neza cyane Beo. Urazi kuri isi y'Imana n'abantu bake cyane bafise umutima wo gufasha. Abantu benshi cyane cyane abagenzi. Iyo muri mu vyishimo atakibazo na kimwe ufise barakuba hafi. Ariko bishitse gusa ugasubira hasi mu kintu cerekeye ubuzima. Ni gake cyane uzobona umugenzi wawe ashishikara kuba hafi ya mu gihe c'amagorwa. Niyo mpamvu abarundi bayamaze ngo inshuti y'ukuri uyibonera mu magorwa. Ivyo ni bisanzwe ishiri. Si kuba n'umugenzi gusa ujya ndamufata nk'umupfukanyi wanje. Okay. Kubw'ivyo ari ikintu nkeneye kugukorera. Ndagufitiye surprise. Surprise nyabakishije. Funga amaso yawe. Umefunga? Neza. Are you sure niko urabona? Are you sure? Yes. Oui. Ndagukunda. Nanje ndagukunda. Ubuke mbaro wanje turuge. Ndagukunda cyane. Sawa. Nayo mu baturura. Ndakwishimiye. Nanje ndakwishimiye. Mama, ujya mukobwa n'umusambanyi n'umumara yawo ku rwego hejuru. Siniko ndanabitahura, siniko ndumva ukuntu nabikubwira. Kanye uri kurarengera kwivuga uko bitakwiye kuvugika. Ushobora gusanga n'ababikubwiye bibesha. Mama, ngo babimbwiye ntabe. Ujya mukobwa namwumvishije n'amatwi yiwanje abiri. Ndamubonesha n'amaso yanje. Christopher ndakubwira ntabwo nigeze ndakwanga kasi nzokujyanda aho gukunda. Ico utazi nuko nubu ndagukunda. Chris ngiye kubana none akunda ariko nzokwameza mu mutima wanje. Sanjana, reka twibare abagenzi. Ikesho zobungeneye nzondahari. Ndazi ko twatandukanye atasha dupfa. Ariko kandi amakosa sa yawe. Amakosa nayo wacu twese. Sanjana, abakobwa bose tubakundanye muba nishimye wahorimo. Ndagusabira ku Mana uyu Mungu mugiye kubakana azaguha urukundo ruruta urwo naguhaye. Chris ndagusaba ikintu. Okay, nta kibazo ndahari. Chris imbere yuko nja kubakana n'urya muhungu ndashaka mbanze nze kugusezera kandi ntubinyankire. Sanjana, ufise umukobwa nkunda kandi nubaha. Hamwe twabikora nasigara n'inshuti zo twabikoreye kugira twese turindane kumara n'uwo muri kumwe nanje ngumane n'uwo turi kumwe. Hama nawe ngo babimbwiye nabi. Mama si ivyo gusa. Jaje nyine ubwanje namukurikiye ujya mukobwa. Ndaba umuhungu agiye kuryamana nawe. Uzi umuntu nasanze agiye kuryamana nawe. Ma, uyu niwe muhungu nasanze agiye kuryamana nawe.
Kane, izi foto tuzikoresha nk'iturufu yo gutsinda papa wawe. Mareka kwigora. Njyewe mbere yuko nza kubikubwira wowe, ndabanje kuja kuraba papa kwanza. Ariko papa ndabimubwiye, yambwiye ngo ndeke kubishira umwana w'abandi. Ndiko ndamwambika ibara. Kane, ndakurahira Imana yo mwijuru, nukuri ko Imana bino bintu papa azovyicuza. Ma, hazochaka reke no kuvyicuza. Kuvyicuza no kutavyicuza. Cyo bwanje nibikenda bisonyosha. Chenzo umenye ibyo nikorera. Hano hararuhisha. Narindushe. Hano hantu hariho akaduko. Kevin, muri iki gihe nibwo bwa mbere mbonye nawe mwishimye birenze uko ndavyibaza. Hari byinshi wahinduye mu mibereho ya Naomi. Utaraza mu buzima bwiwe, ubundi Naomi yari umukobwa yikundira gutamba indirimbo z'abahinde. Nta kindi kintu yatekereza mu vyiyumviro vyiwe atari kwiyumvisha ko hari igihe kizogera agatwara agashimwe k'intamba z'abahinde. Nijya mbere rero numvise Naomi mu mateka yiwe avuze ngo harageze aho mba umugore w'umuntu. Kevin, numvise ivyo bintu bindenze, umva ndaryohewe no kumva ijambo nawe mafuta. Kevin, reka nongere mvuge ngo urakoze cyane kuja mu buzima bwa Naomi, kuko hari byinshi wamuhinduriye. Ubundi hari igihe tubaho tukabaho twumva imengo nta kazoza, tukabaho twumva imengo nta hantu tuzogera, ariko hakaza umuntu umwe akamengo ni icerekezo c'ubuzima bwawe. Uwo muntu amaze kuja mu buzima bwawe ukumva imengo vyose ivyari vyugaye ku buzima bwawe vyose birugurutse. Nawe rero niko vyagenze kuri Naomi, abona ko vyose bishoboka. Kefereka ngenda kugira ati warakoze cyane. Angeli, Yego Kevin. ukwizera kwanje kumbwira yuko buri kintu cyose kitubako kuri iyi si kiba cyarateguwe, cyaba cyiza cyane kibi. Ibyo rero maze kubitahura byatumye ikintu cyitwa kwicuza cyane kwishima ntabigira umutima wanje. Ubuzima bwacu bumeze nka rujya ruzi ubona ruriko ruratemba rumanuka. Ajya amazi y'uruzi rero ubona akurikira icerekezo, ahaduga nayo araduga, ahamanuka nayo nyine akamanuka. Hageze aho icerekezo gikikama n'amazi nayo nyine arakikama. Kandi ukwizera kwanje kurambwira neza yuko kubu kacu gatandukanye n'akazoza. Muri aka kanya ndi kumwe na Naomi, turishimye. Ejo hahise sinarinzi neza ko nzohura nawe. Ni byiza wambwiye ati ubuzima bwa Naomi bwarahindutse kuva aho jewe nashikiye mu buzima bwiwe. Ni byiza, ariko sinzi akazoza nako kampishiye iki. Angela, akazoza kajewe na Naomi wowe ukabona gute? Kevin, nivyo wavuze ngo ubuzima bwacu bumeze nka rujya ruzi ndiko ndabona.
nivyo ariko ikindi naco bivanye na kazoza kabona none ko bwanje ndabibona neza ariko kazoza kanyu gashobora kuba keza mugihe namwe muvyitwayemo neza kandi tubagiye ko gashobora kuba kabi mugihe muvyitwayemo nabi. Tutibagije neza ko Kevin mbabarire ko aya majambo ngiye kukubwira birasa nkaho ndiko ndakwibutsa ka kera ariko arigiye biba biri ngombwa kugira ngo twibukanye. Kevin wa kera yigeze gukunda Janeta ariwe mukobwa wanje ariko nivyabaye bigenda ukunda Angeli aricyo nivyabaye sivyo. Uyu munsi wa none rero wakunze Naomi. Naomi kugira ngo rero muze mugire kazoza keza nuko uzogira ikintu citwa guhagarara ahantu hamwe na hamwe. Nigize kukubari uwo munsi umwe ndakoza ati Kevin Naomi mukunda bingana gute, urambwira ngo uramukunda cyane ariko ikiyage wabivuze utabikuye ku mutima kuko warushaka kumbabarizamo ariko bitandukanye n'uyo munsi. Rero ndagira ngo kugira ngo icerekezo cy'ubuzima bwanyu kazoza kanyu kaze kagende neza nuko uzohagarara nk'umuntu w'umugabo soja utaravye hirya utaravye hariya nko kwaravye Janeta ukagira gutyo ukambona jewe uhagarare kuri Naomi. Ndizera neza ko kazoza kanyu kazoba keza ariko nutahagarara bishobora kwanga bigahinduka. Ariko ndakwize kutazontengo ngo kundonze umuntu atari nawe kuko ivyo warabisezeranije. Uri umukobwa mwiza cyane kandi aciye ubwenge Angeli, kandi n'amajambo uvuga nayo abanyabwenge ariko bugira ukurampanuramo ariko ndibaza ko ari urukundo wowe ufitiye cyane ko wowe wari impuzu nyinshi ariko icyo nzi cyo kandi icyo kintu nzi bashobora kugishimikira ndiko ndabona neza yuko ubugenzi bwanje nawe ugiye kungira akamaro kurusha urukundo. Iteka ryose nzokomanda kwifuriza neza nshuti yanje. Nanje nuko Kevin. Kevin. Chenda rusha. Tugende sha. Rusha no kwica. Tugende. Oh my god. Brighton. Yeah, Mr. Khan. Njye uwo mukobwa ngiye kubakana nawe. Ngiye kuba wa muntu nzovyukira mu mubabaro nkirirwa mu mubabaro ndetse nkanaburara kubw'impamvu imwe yonyine, gutwara umuntu udakunda. Mr. Khan, let me tell you something. Nanakubwiye ikintu kimwe, abakobwa bose ntabwo ari beza. Urucaro umuhungu muto cyane rwose, sinashobora guhamira ko wagenda kuba mu muriro kandi urugo ari ijuru rya kabiri. Kandi nabikoze kubera yuko uri umugenzi yandi aho ujya mukobwa ndamuzi cyane, twarakundanye ingeso ziba zose ndazizi, ariko kubw'amahirwe niko nasanze inshuti. Ujya munsi sinaryamanye nawe, iyo nshaka kuryamana nawe nari kubikora neza kuko ndamuzi. Kandi witonde kandi wirinde, narakwiye ko abakobwa atari beza. Kandi urugo ni ikintu gikomeye cyane ku buryo ubigiyemo nabi ushobora kuba mu buzima bwawe bwose ubabaye. Wabigendamo neza
ukabaho ubuzima bwawe bwose unezerewe. Kubw'ibyo wiyubare kandi wirinde, abakobwa si beza. Brighton, ikibazo ni kimwe. Cya mukobwa wumve ko je namwiyumvamo na gato. Sinumva ko ari umukobwa je nashobora kubana nawe ibihe byose. Ariko ku rundi ruhande sinzi ibintu yahaye papa. Kubera ko papa bishaka cyane gusumba uko jewe ndanabishaka. Reka ndeke kuvuga jewe, ahubwo papa bishaka cyane gusumba ukuntu ujya mukobwa bishaka. Papa ariko arambera intambamyi ku buryo nariko ndiyumvisha ko ari papa wanje yambyara. Ahubwo batenda kubaze, ujya mukobwa uramuzi neza? Ni ex wawe? Yes. Akundanye igihe kirekire ino. Ndashaka kumbwira, wonsangiza gatoya inkuru y'urukundo rwawe cyari bimeze gute? Mr. Khan, unyibukije ibintu bikomeye cyane. Inkuru y'urukundo ntabwo yageneye itanguje muri nose. Ni Imana yitanguje mu itungo rya Eden kuri Adamu na Eva. Ariko nanje nagize amahirwe yo kwitanguza muri uriya mukobwa. Turakundana igihe kirekire cyane. Ni umukobwa yamba hafi, nanje nkamuba hafi. Ntakintu na kimwe yamburana, nanje ntabwo na kimwe namuburana. Aho ndamukene hose naramuronka. Namutwara ndamwengenga umutima wanje kujya ku muriro. Nivyo kuri naramukunda kandi nawe yarankunda. Ariko ikintu cabaye, twagiye gutandukana. Uburyo twatandukanyemwo, Mr. Khan, naciye gushika isaka kanya sinakubwiye ingene vyagenze. Ariko amahirwe ugize niko sanza ko ari we mugiye kubakana nawe. Iyo nasanga ko ari wewe, ujya mukobwa twamusangiye, kuko nta kintu na kimwe twigeze dupfa. Bivuze yuko tukikundana. Nico gituma nakubwiye, urabe neza ari ugiye kubaka, ntuzobe mu mubabaro. Wambwiye ko mwakundanye, hama muratandukana. Nshaka kumenya mwapfuye iki? Yagenze gute kugira ngo mutandukane? Kane, nakubwiye ko ata kintu kimwe twapfuye. Twari tugikundana by'ukuri. Nta makosa ndamwagiriza, kandi nawe nta makosa anyagiriza. Ariko habaye ibihe byo gutandukana kw'ibirere. Brighton, ndiko ngerageza kumviriza iyo nkuru, ndumva neza kujya mukobwa kigukunda. Ese hoho basi we nawe uracamukunda? Mr. Khan, sinashobora kukubesha. Ujya mukobwa sinimukunda. Isi hatavugana, ndafite umukobwa dukundana kandi mwiza cyane. Ariko ku rundi ruhande, ujya mukobwa Santiana aracankunda. Hey Brighton, Yeah. wambwiye ko ufise umuntu mukundana, si? Kandi uramukunda rwose? Ndamukunda cyane. Nawe aragukunda kandi? Yeah. Ariko iyo uza kumenya ko Santiana ariwe tugomba twubakane, bivuze ngo mwari kujana mu hoteli mukaryamana. Ese urumva ko yari kuba inkuru nziza ku mukunzi wawe? Kweri ko udafata urukundo wa serieux? Brighton ikunda umuntu umwe, naho uzo gutandukana na Santiana? Why? Mr. Khan, byose nabikoze kubera wewe. Kandi wowe ntabwo nari kubikora.
ariko ujya mukobwa Santiana aguma amatiriza kuryamana nawe. Nico gituma ndakubwiye ati werinde kuko ugiye kubaka. Brighton ndakubwire sindi ko ndashaka kwinjira cyane kuri ivyo. Uri umuntu ukuze urabitahura kumbure ufise impamvu wagomba kubikora. Ivyo reka tubireke. Ariko reka ndagushimira cyane cyane mwevuye ku mutima kuko nashoboye kumfasha. Nashobora gusimbika ikinogo nuko narabibona neza. Ubundi ibi n'ibimenyetso bikwiye cyane biriko biragenda biboneka muri jewe ko nashobora kubana n'ujya mukobwa. So uri umugenzi wanje w'ukuri uzohore gutyo Brighton. None gushima cyane ariko wirinde. Yeah, I know. Uti wari kuvuga ngo subiramo. Ibimenyetso byose twaguhaye birerekana ko ujya mukobwa ari umwana mubi atari umwana mwiza. Rero uko manaza umutima twumvise ko natwe turabana. Ibimenyetso byose twarabiguhaye bica amazi wogiye naco bivuze. Ariko nagenda kubwire kuva aho twavugiye n'utwumviritse bigiye gushwa ku iherezo. Kuvuga ngaca nunamika amaso hasi gukubitwa ngaceceka izo birarangiye. Ugiye kubona neza mutoni wa Renero wariwe kuko umfise ibimenyetso byo kuvugirako. Umviritsa wewe ushigikiye kandi Brighton nayo n'umugenzi wa kandi uranye imigambi yose mufata kugira ngo mwambike ibara ujya mukobwa niyo ufata. Ubugeni butegereza kuba bwarateguwe byarahetse. Uwogerageza kubuhagarika yohagarika ubuzima bwe. Sinitaye ku bimenyetso mufise, sinitaye ku ishusho mugira mwerekane. Icyo nitayeho gusa ni mariage kandi nayo nyene itegereza kuba mu mutekano ntangere. Ibaze rero gutegura mariage y'abana batigeze bakundana niho gufata gutegura inzimano udafisanukira uzimana. Ndakubwije kuri n'ukuri kw'Imana henda nakurahiriye ukabona kana arabanye n'ujya mukobwa nawe ushobora kubana na Maria Tereza umvize ko n'umuntu mudakundana ukuntu bibabaje kandi azokubaka urugo rwiwe atahe iwiwe ariko je sinzotaha mu rugo rwawe sinzohagaruka. Sa jewe nawe itwari tuzinanye kiretse kukubona urenganye iwacu mbajije abajaba ko boba bakuzi banje umutima uri igikobwa cyishima. Mon bébé, t'en fais pas, je t'ai donné mon cœur. Mon bébé, t'en fais pas, je t'ai donné ma vie. Mon bébé, t'en fais pas, je t'ai donné tout ce qui m'appartient. Je t'ai donné tout ce qui m'appartient. Ukicheka tu, wow. Ukicheka tu, wow. Ukicheka tu. कसम के कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे. अब ये प्यार हो ना होगा मेरी हमसे. ला 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 कसम के कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे. Oh my God, wow. Bebe, uburyo uririmbamo urarimba neza shushu. Umunsi wa mbere ndakubona waratambye, nasanze uri kuratamba. Mana yanje, ujya musora ndemeye umunsi, ariko nabwo nari nzi yuko zino kuririmba bigeze yose. Shero umunyemana akomeye cyane.
ntibisanzwe. Ndakwishimiye. Urazi nitwamanuka ikankundira basi nimba bizokunda ko turonka amahirwe kumanukana hariya. Zogutwara hano muri studio. Uririmba indirimbo nziza. Ndimba ntabwo tuzoyipostinga. No. Nzoyigumiza mu cyumba cyanjye. Maze nzi ndayumviriza buri munsi. Uburyo uririmba n'ukuntu utamba. Uburyo uteyemo n'ukuntu twenga. Wow. Byose birajyanye ishusho. Basi uruzuye. Umaze kuzura rero wacyuza mu buzima bwanje maze nanje uranyuzuza. None noba nkishaka iki? Noba nkifuza iki? Noba ntanyugwa mu gihe uvuga ko ari ikindi kintu noba nifuza kuri iyi si cyo bakirengeye wowe. Nawe Oui. Nzokubera umugabo mwiza. Sheri. Nanjye nzokubera umugore mwiza. Sure, babe. Oh yes. Oh, merci. Habo hayaro ahisho kucheheramira मेरे होने का मतलब मेरा कोई मिल गया हाँ कौन मिल गया कोई मिल गया केवे हम दो मैंने को मैं तेरे हैं बड़े चोए चे सारे गा कोई मिल गया हाँ कौन मिल गया कोई मिल गया Oh wow, baby. Ndakoze ikibazo kimwe. Kubera iki ukunda kuririmba cyane indirimbo z'igihinde? Sheri. Kuva kera nyine umwana mu bwana bwanje bwose narakunda abahindi. Nakunda filime zabo, indirimbo zabo. Kandi nawe usa n'abahindi. Oh no, baby. Uri mwiza. No. Ibyo. Ok. Je vais essayer. Aguruka. Kohi mil gaya. Merci chérie. Chérie. Ntuzumpemuke. Uzokwama unkunda igihe cyose. Sinze nicuze kubana nawe ndakwinginze. I love you. I love you too. Merci. Let's go. Come on. Santiano. Nkiri muto sinarinze gutandukanya ikibi n'icyiza. Ibintu byose nabona ko ari byiza. Igihe kimwe nariko ndakinisha umuriro. Nibwo nakoze kwikararira nurira. Niho naje gutahura ko kuri iyi si hari ibintu bibabaza kandi byica. Mu bwana bwanje nakuze nzi neza ko ikintu cya mbere kibabaza kuri iyi si ko ari ikara ryaka kubera ko ari ryo ryambabaje. Maze gukura bambwiye ko ikintu cya mbere kibabaza ahubwo kuri iyi si ko ari urukundo. Nibwo nanje nagiye kwibaza mbega urwo rukundo rubabaza gusumba ikara ryaka rubabaza gute? Uyu munsi nibwo ndiko ndumva uburibwe buri muri bwo. Urukundo ni rubabaza ntabwo rurengeye kubabaza. Santiano, kubera ko wemeye kubakana nanje kandi wifitiye umuntu ukunda. Kandi uvuga n'ibiki? Nta wundi muntu nkunda atari wowe.
reka kumbabaza Santiana, kuko iyo uriko urabikora ivyo bintu, iyo uriko urambesha uba uriko watsa umuriro mu mutima wanje. Ndabizi iyo mvuze iryo zina Chris hari ibintu vyinshi ucubona. Iryo zina Chris ndabizi ritekeye amabanga menshi ya Santiana, ku buryo yaryumvise ahita atakaza control. Santiana, nagize amahirwe yo kuganira n'uwo witwa Chris. Yashoboye kumbwira vyinshi biberekeye. Santiana, ukuri ugomba umbwira uyu munsi niko kuza gutanga amahirwe yo gukorana ubukwe nawe canke nkabihagarika. Ndashaka umbwire Santiana. Ndashaka umbwire aya mafoto nayajyari mwayifotoje hehe? Kevin. Meze neza? Cyane? Yeah. Ndaba maso. Yes. Meze neza. Kevin. Azi ndakubwira ikintu kimwe maze kubona. Kujya mu ngo muvukana Brighton. Muravye ukuntu ameze ugira ngo aratekereje cyane. Mengo muri we nta nyama y'urukundo afise pe. Aratandukanye cyane nawe. Aratandukanye cyane nanje nikumbwiye. Ego. Angeli, urazi ikibazo aho kiri? Nuko ushobora kuba uri kuyihenda mu kubona. Ushobora kuba uri kuritiranya ibintu maze ukabona uko utariko. Uwo uri kurita intare hari igihe usanga ari intama isanzwe yirira ivyatsi. Hama wundi ubona neza ko ari intama itekereje ugasanga ariyo intare ikomeye cyane kandi itotoma. Siniko ndagutahura ko je uko ndabibona si ukuri kurabivuga. Ati gute? Wowe uzi Brighton ariko ntabwo uzi Chris. Chris? Nkundira muri aka kanya ndakubwira amateka ya Chris. Akiri kumwe n'uwahaswe kuba umutambukanyi wiwe Gateka Santiana. Santiana? Yeah. Gateka Santiana. Umwuzukuru wa Chari ya Chanake wahoze ari anko wanyu. Brighton yakundana na Santiana? Ntabwo ari ugukundana gusa nko kuvyibaza Angeli. Santiana arameze nk'umugore wiwe. Mane yanje? Aya makuru kuri John mashasha. Tu Santiana uraza muhira akatubwira ko akundana n'umuhungu witwa Chris. Ntuze tubaza ko uwo muhungu yoba yitwa Brighton. Chris na Santiana bakundanye imyaka 7. Urukundo rwabo rwarakarurira ku mutumbi wacu. Nta muntu numwe yari atabazi. Nta muntu numwe yo batazi inkuru ya Chris na Santiana. Angeli, twebwe twakuriye mu buzima busanzwe bumwe bubaye. Bisaba yuko duhangayika, bisaba ko turondera ubuzima kugira ngo tubeshe kwibeshaho. Brighton yamanutse mu gisagara kubw'impamvu z'ubuzima. Aje no mu gisagara gukora akazi. Kuva ico gihe rero ibitekerezo vya Brighton vyavuye ku rukundo maze bija ku kazi. Yafashe akazi agaha agaciro gakomeye ku buryo vyashika akaburi mu mwanya Santiana. Santiana aramurondera mu gatondo, Brighton akamwishura ku mugoroba. Santiana amwishuye ku mugoroba,
Brighton yamwishura bukeye. Ariko ikibazo abakobwa mufise ni kimwe. Abakobwa murafise ikibazo cyo kudakunda gusigurirwa. Kumbuye niyo umuntu agusigurira birakugora cyane kugira ngo umutahure. Santiana yatanguye kubura icyizere bivaye no kuntu Brighton yamuburira umwanya. Atangura gukeka yuko Brighton yoba muvanga. Atangura kwibaza yuko Brighton yoba afise undi mukobwa yitayeho. Ikaba ariyo mpamvu n'inkomoko ituma atamwishura. Ariko ntabwo ko ari ukuri. Suko byari bimeze. Hageze mu gihe Santiana na Brighton baratandukana. Ata umuntu numwe abwiye uwundi ati ndaguhevye. Biratangaje. Inkuru yabo irababaje. Bose bihangana. Ntabwo ari inkuru yabo gusa. Ujya je mpora mbona neza yuko inkuru yose y'urukundo ibibabaje. N'inkuru yanje nawe yari ibabaje. N'inkuru yawe na Kane. Aho nyina Kevin gereza izo nkuru zawe z'urukundo. Byaba byarabaye singana ko twanga tukabisubiramo. Baje ngaho mbabari. Nziza ko dutera intambwe ije imbere, bana ko dutera intambwe isubira inyuma. Sivyo? Uyu munsi Santiana yambwiye kuri kose. Namwe ngo hari ivyo ashaka kubabwira. Santiana, babwire. Kandi areka arambeshera. Nta kintu na kimwe namubwiye kandi nta nico ashaka kuvuga. Santiana, ikintu cyo nari negereje cyonyene cyo kunyekanira imbere y'abantu. Maze nanje nkabandanya ngaragaza ibimenyetso by'umukobwa ngiye kubakana nawe. Uravuze ngo niwigeze umbwiza ukuri. Ariko nagomba ndakubwira ikintu kimwe. Menya ko buri kimwe cyose wambwiye icyavuye mu kanwa kawe byose narabirikodinze. Naragufasha amajwi. Bivuze ngo guhera kuri A gushika kuri Z. Byose ndabifise muri telefone yanje. Kutavuga. Santiana, ngize ukuri. Uyu muhungu ejo hahise nimwajyamanye. Santiana, imbere yo kunyishura ubanza unyitegereze neza mu maso. Uraba umujinya wanje ntamubone kunyishura, kuko ni wanyishura nabi nshobora no kugukubita. Mbwira. Kane ejo hahise byarashitse ndabikora ariko mbabarire sindosubira. So, ushaka ndinde kumvisha abavyeyi banje audio y'ivyo wavuze? Please ntutume ndabivuga. Ntutume ndayibumvisha. Ngo vyitwe yuko ndiko ndakwararaza. Ahubwo Santiana, vyivugire wewe wenyene kugira ngo dutore umuti w'ibi bibazo. Ivyo navuze byose nuko umusa ashaka kuntera ubwoba. Ushaka no kunkubita. Cyose ngaravuze bitari ngombwa. Kandi guhera uyu munsi ntuzusubire gutera abantu ubwoba ushakisha inkuru zidafise aho zifatiye. Santiana ubu ahangayikishijwe n'ubukwe gusa. Nubandanya kumutera ubwoba azogutinya. Kanye icecekere
ntihagire ijambo na rimwe uzakorenzako. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Salut mes amis, reka nizere ko mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza bivanye aho umuntu umwe wese aherereye. Ku mazina yanje ni Irakoze Saint ariko benshi mumenyereye kuri Angeli. Reka nshimire buri umwe wese yafashe akanya agafata umwanya wiwe agaheba biriya na biriya akaraba ino video. Ndamushimire gose kandi nongera ndamwibutsa nimba yayiravye atarakora subscribe kuri channel yacu ya Media TV, ndabinginze please nciye bugufi gose n'umutima wanje wose ngo mukore sabone. Ndabitse ko mudukunda kandi ndabitse ko mudukurikirana umwanya wari wo wose. Rero byo bari vyiza gose kugira ngo tube hamwe cyangwa ngo turabane hamwe ino video. Uri umwe muri twebwe ushobora kuba ubona ibikorwa byacu tukibipostinga gusa ukaba umuntu wa mbere wo kubibona. Ivyo bintu binuva ko vyonyishimisha gose, ivyo nduva ko vyondyohera kubera ko ndazi ko urankunda nanje ndagukunda kandi gose. Rero ndakwinginze reka umfashe ino video uze kuyiha abandi. Abo bandi uze kuyiha ndakwinginga kandi ngo ubabwire bakore sabone kuri no channel yacu ya Media TV. Kandi mu byo bakora ndibaze bibagire kudukorera partage, gukora kutwandikira ama comment kuko comment zanyu ni z'akamaro gose kuri twebwe. Hari igihe tuba twashoboye gukora ibintu bitari vyiza mukandika muri comment. Par exemple kuri jura avuga ati Angeli wakoze ibintu bitari vyiza irifoko uhindura navyo bari vyiza. Ariko ikintu cyambere gose ndiko ndahimiriza ndiko ndabasaba nk'abafanzi banje nk'abafanzi bacu ba Media TV no gukora subscribe kuri Media TV. Muzo mukoze gose kandi ndabakunda cyane kuko ndazi ko mutwitayeho. Ciao, bisous.